atakurengera akarimbi ukuri umurwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi uzoshikako inyuma y'amatohoza yawo. Umugambwe Sawanyafrodebu uracahagaze kuvyo wamye ushikiriza kuva mu mwaka w'1992 kuvyerekeye ivyago byashikiye Uburundi mu mwaka w'1972. Ivyago byashikiye Uburundi mu mwaka w'1972 byabandanije gushika umwaka w'1973 niho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Iryo honyabwoko ryakozwe n'ubutegetsi bwa politiki n'igisirikare bw'ico gihe bwari burongowe na Koloneli Michel Micombero. Ubwo butegetsi nibwo kandi bwegekwako ayandi mabi y'agahomerabunwa yabaye muri ico gihe, nk'ubwicanyi bwakorewe abatutsi n'abandi barundi, bamwe bicwa kuko babiheze ko bagira ngo n'abahutu, n'abandi bazize ngo bashigikiye intwaro ya cami. Ku itariki 29 ndamukiza mwaka w'2022 igice c'ikinjana kizoba kirangiye kuva aho Burundi buronkeye ayo makuba yo mwaka w'1972 yatewe na leta yari ibarongoye ico gihe. Umugambwe Sawanyafrodebu ahamagarira leta ihari muri kino gihe, abakunzi bose b'u Burundi baba bari mu gihugu canke abanyamahanga bakurikirana ivyo Burundi, baraje ishinga nuko abarundi bosubira bakanywana neza, ko bofatikanya bagasenyera ku mugozi umwe kugira ngo iyo tariki izoshike ari sabukuru koko, aho Uburundi bwoba bumaze gushika ku ngingo ziboneka zo kunywanisha abarundi zifatiye ku kuri kwayo makuba yabaye mu mwaka w'1972. Umugambwe Sawanyafrodebu uhamagarira umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi ko utohagarikira ico gikorwa ku mwaka w'1972 na 1973 gusa, ahubwo wokongereza ububasha n'ubushobozi kugira ngo ico gikorwa co kurondera ukuri kibandanye no mu myaka yakurikiye yaranzwe n'ubwicanyi bwahitanye abarundi gushika no muri no misi turimwo.